Ayo makuru tuyahere mu by'agateka kazi na muntu aho abakenyezi n'abana ngo ntivyigeze byubahirizwa n'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD biri mu mwihwezo wa Fondation Bene Burundi bagasaba leta y'u Burundi kwikubita gashi bagahagarika ububisha bakorera abarundi maze abarundi nabo bakubahirizwa mu byabo. Inkuru ya Odas Kaburo. Akarorero ka hafi kw'iryo nyangwa ry'agateka kazi na muntu akabakenyezi n'agateka k'abana ni umukenyezi Krista Kaneza nyuma y'igandagurwa ry'umunega wiwe yaciye atabwa mu mvuto atandukanywa n'ikibondo ciwe c'amezi 3 gusa y'amavuka. Imvo z'iryo shigwa mu ibohero ry'uwo mukenyezi nkuko vyasiguwe n'Inyamiramabi ngo ni amatohoza ku ruhare yoba yagize mu igandagurwa ry'umunega wiwe, ivyamirirwa kure n'umuryango wiwe hamwe n'abishinze guharanira agateka kazi na muntu. Bakavuga ko nyabona ko ari ukumucecekesha kubwo gutinya ko yohava ashira ahabona bamwe mu bihangange bakorana urudandazwa n'uwo nyakwigendera yari yubakanye na Krista Kaneza. Akandi karorero dusanga muri uwo mwihwezo wa Fondation Bene Burundi n'umuryango w'umwe mu mbonera kure zizwi mu bahawe imyimenyerezo ya gisirikare muri Kiriba Ondes mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho inyuma yo kuvugwa mu mabi menshi harimo n'igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyanokazi biciwe mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kuzimanganya abo hava bagiriza bamwe muri ivyo bihangange batumye iyo mbonera kure gukora ayo mabi hamwe intahe yo kwisubiza umutamana. Iyo mbonera kure yakuwe mu bana bayo atandukanywa n'umutambukanyi wiwe amusiga atacepfo na ruguru, n'ubu akaba atawuzi irengero ryiwe. Umukenyezi wiwe agize ngo arayanyaga yahizwe bukware na bamwe muri ivyo bihangange kubw'amahirwe abana biwe b'abahungu batatu bagizwe n'amahasa b'imyaka 8 y'amavuka hamwe n'ubakurikira afise imyaka 6 ntibaguye mu minwe yabo bahiga guherengeteza uwo muryango. Ubu utwo twana tukaba twishwe n'agahinda mu buhungiro. Umuvyeyi w'abo bana akaba abohewe mu kibanza kitazwi. Uwogira ico ashaka kumenya kuri iryo hagarikwa akaba yobaza bamwe mu bari inyuma yako gatotezo kuri uwo muryango, aribo Anita Irambona umutambukanyi wa Mustanteri muri komine Ndava, aboneka kuri telefone nimero akamenyetso ko guteranya 257 79 74 22 Aroyizi Ndenzako afise telefone ngendanwa akamenyetso ko guteranya 257 79 ubusa 38. Epitasi Nduwamahoro ari mu bacungera umutekano wa Evariste Ndayishimiye akaba ahamagagwa kuri telefone ngendanwa akamenyetso ko guteranya 257 79 Uwa nyuma muri abo bakuye mu buhungiro uwo mukenyezi ni umukozi w'igenzereza ry'u Burundi azwi ku izina rya Ahmed Nabiri. Nimero telefone yiwe ngendanwa ni akamenyetso ko guteranya 257 79 Fondation Bene Burundi bagasozera basaba leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye gukubitiza agatima membero kuri ivyo bibondo bakarekura abavyeyi babo maze bagasubira kubona abatandukanijwe nabo. Odas Kaburo ndagukengurukire. Kuba umupfakazi Krista Kaneza yaraye arekuwe n'ingingo nziza naho yaramaze amezi 10 mu ibohero rikuru rya Mpimba azira ubusa. Ibi nibishikirizwa na Pacifique Ninahazwe yarongoye Fokode n'umugambi Ndondeza akaba yabishikirije mu gihe Kaneza yaraye arekuwe. Tumukurikire. Ingingo y'ukurekura umupfasoni Krista Kaneza by'agateganyo yaratunezereye. Krista Kaneza mu kivuga ko yaramaze amezi 10 apfunzwe mu karenganyo katagira izina inyuma yaho agandaguriwe umushinga ntaye wiwe Thierry Kubwimana mu ijoro ryo kuwa 24 rishira wa 25 Munyonyo mu 2020. Kuva agifatwa twari twagumye twibutsa ko uyu mukenyezi apfunzwe ku karenganyo kubera ko n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye atigeze yerekana ivyemezo vy'ivyo ariko aramwagiriza ko ari we yoba yaripfakaje, ko yoba yakoranye n'abagandaguye umushinga ntahe wiwe. Muribuka kandi ko mu kwezi kwa kabiri sentare nkuru ya Muha yari yashinze ko Krista Kaneza yorekurwa by'agateganyo akazobandanya aburana yidegemvya, ariko ico gihe byari byadutangaje
ni ingene umukuru w'iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu yabujije ko ingingo y'abacamanza ija mu ngiro mu nyuma araheza avugana n'umushikirizamanza mukuru wo muri Muha ko bokunguruza urwo urubanza rwarungurujwe abacamanza barasubira barakorana mu kwezi kwa gatanu. Ico gihe twari twiteze ko baheza bakishura mu masaha 48 ariko baza gufata ingingo haciye amezi 3 maze mu kwezi k'umunani basubira gushinga ingingo yemeza ko Krista Kaneza yoburana yidegemvya kubera ko abacamanza nabo nyene ataco babona gifaditse cyotuma Krista Kaneza yagira ko yakoranye n'abishe umugabo wiwe. Ariko naho nyene byaradutangaje ingene kuva mu k'umunani gushika mu ntango y'ukwezi kwa12 Krista Kaneza atari bwari kugwe abamupfunze atangingo nimwe bari bacishimikije yatuma bashobora kuba bamufise. No kuvuga ko yaramaze amezi 3 arenga apfunzwe bidaciye mu mategeko, kandi naho nyene abantu baguma basemerera ko umukenyezi yore kuba kidegenje. Mu ndwi heze amashirahamwe atari make ahanye hagati y'akazi na muntu yaba ayo mu Burundi yaba amashirahamwe yo hanze barandikiye umushikiranganje mushasha w'ubutungane Domine Banyankimbona bamusaba ko ingingo z'ubutungane zirekura Krista Kaneza ko zokubahirizwa. Ubu rero turibaza ko uyu mushikiranganje ari bashobora kuba yabikoze maze Krista Kaneza akarekurwa. Abaye ari we turamukeje tunamwipfurije ko yobandanya muri uwo murongo. Ibibazo mu butungane ni byinshi, abantu bapfungiwe ubusa ni benshi, maze afashe abo bose bapfunzwe ukarenganyo ko boheza bakarekurwa. Ariko kandi ipfungurwa rya Krista Kaneza ntirisigura ko idosiye irangiye. Ku bwacu tugomba dusaba ko hamenyekana by'ukuri abagandaguye Thierry Kubwimana, ababitegetse nico bamuhoye, kuko twebwe matohoza yacu tubona ko Thierry Kubwimana yagandaguwe n'urwego rw'iperereza narijya abafashe bavuga ko banavyiyemerera bajya bafashwe bose tubafise ko amakuru ko bari basanzwe bakorana n'iperereza ry'u Burundi. Turasaba rero ko umuco woboneka Thierry Kubwimana ntawe umurongo muremure w'abandi bantu benshi mu Burundi bagenda baricwa ntihagire na kimwe gikurikirana, ntihigere hamenyekana ababishe abaribo. Pacifique Nazwe arongoye Fokode hamwe n'umugambi ndondeza. Genzi wawe uje yavuze ati bafashe ibigwanisho nkuko n'abandi benshi bari bafashe ibigwanisho kubera ibintu bitagenda neza mu gihugu kugira ngo bagerageze guhindura kurondera impinduka. Uravuga yuko atari abantu biteka gute? Mbega bagwaye nande mugino kubazaho. Icambere na mbere nakubwiye uko atari abantu biteka, nakubwiye ko atari abantu biteka. Nta muntu avuga ngo yagwaye ahejeje gukora ihonyabwoko. Icabaye mu Burundi nuko abantu bahejeje kwica abantu baca barahunga. Uhunze rero afise imwagiriza, afise n'ubube gito abandanya kiro akora ubube gito. Ishamba bagiyemwo barigiyemo kubera ubube gito. Ntaco bari ko baragwanira. Uwo bagwanye no musinde, uwo batsindiye ninde. Barigwaniye datsinze ubutungane bw'u Burundi bunanirwa kubafata. Nabantu bategezwe gufatwa mu bisanzwe. Hari wavuze ngo umutumirwa mugenzanje yavuze ngo bagwaniye ngo bafashe igihugu. Meno nta gihugu bigeze bafata abantu. Nta munsi numwe bigeze bafata igihugu. Nta narimwe bigeze bafata igihugu. Ico bakoze barahawe igihugu, bahabwa igihugu, sinzi ko tuza kubishika kuno munsi. Ni naco nibaza iyo nyivugo yabo baza baravuga na Reveriyano bisavuga ngo hica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Hari ibintu bagomba kuvuga ntumva neza, ariko nibaza ko tubishikako. Donc muri make rero simbona ibyo bariko bara cerebra. Muri make ico nokubwira nugukindaga ku mibyimba y'abatutsi bishe 1993. Muri make aba bantu nta example nimwe nziza bariko baraduhereza. Ubuze sendede abagwanye ba ariko ubuze ngo gatoyi ntaguciriyemo ego, ariko ntaguciriyemo Lieve ubuze uti nugushaka ukindaga abo baganaguye muri 1993. turabona igihe batanguje yindwi yahari uwo mugwanyi bayitangurije mu ntara ya Bubanza, wanashaka aho bavuga ko hari cibutso c'abagandaguwe bagenzi babo kandi bigandaguriye bo nyene. Reveriyano wumvise abivuga none ahibubanza biga nakubwiye ko ari abantu bari bahejeje gukora ibara
hanyuma bagiye mu ishyamba babandanya kuja gukora bwa bubi bwabo byabara ivyo vy'ububanza nta preve ndabifitiye nta raporo birimwo ariko preve hariho preve iruta umuntu yivugiye n'umukuru w'umugambwe hariho preve iruta ibyo umukuru w'umugambwe yivugiye umukuru w'umugambwe CNDD umugambwe CNDD nagomba ndakwibutse yuko ari nka organisation y'abacriminelle canke terroriste so umugambwe nimba ari umugambwe ubyumva gutyo kandi je sikonza kubifata donc rero bafise ideologie zabo ibyo avuga biramuraba wenyine nguko tumuzi nuko tuzi umugambwe wiwe umugambwe w'inkorabara nimba ugomba kwita umugambwe donc jewe ngrotire mvuga yuko aba bantu ata example nimwe bariko baratanga no kubona uno munsi tubafise ku butegetsi niba bara ku Burundi nibitera soni nukumva ari n'abantu babaherekeza bakavuga ngo urumva ngo ntaco batsinze ntabo batsinze ico bakoze baraje bica abantu iyo ntambara bagwanye baserebra bagwanye nande batsinze igisodi cyatari kugenda kumarira abo bari